kuzikarira cyane rwose. Ni critère zishika kuri zitanu. Usibye ko zahora ari zine ariko ubu twongeye kimwe ya gatanu. Iyo gatanu nayo twongeye ko n'icyo bita kugira deba iyo uri ngaho imbere tukaraba ngene we exprima ngene uvuga. Hanyuma isigaye yuko ntaguciriyemo haza kuba hari ibibazo uza kubabaza hama murari ngene wishura. Usibye n'icyo harabaho entrée hakabaho sortie. Ivyo byose tuza kubishira mu muce wa nyuma. Hanyuma ubundi muce ni kucerekeye flow ingene uza kuransa ijwi ryawe. Ushobora kuba uririmba neza mugabo ijwi ryawe ukariransa nabi. Hanyuma ikindi kintu nacyo ni cyerekeye ubuhinga. Ushobora kuba ufite texte nziza mugabo ugasanga ubuhinga si kirenga. Nta bintu byinshi waduhinduriye, nta bintu byinshi twavuga yuko birimo byotuma twumva yuko by'ukuri wicaye ugateka umutwe cyane. Hanyuma ikindi nacyo tuza gukarira n'ikitwa lyrics. Turaza kumviriza amajambo mwaririmbye ntimuducanganye ngo cyangwa ngo public zanyu mwe mwazibwiye ngo zize uko minduru ngo tuza kubumviriza. Tuza kuba tufite target, amatwi yose aza kuba ari ngaho imbere. Tuza kuba turumviriza ibyo muririmba byose. Hanyuma ikindi nacyo novuga ni stage nayo ikozwe n'ibintu byinshi. Hariho ukuntu uza kuba wambaye, hariho ukuntu umutiva le public. Ushobora kuba wambaye neza mugabo ugasanga uko ubyifatamo neza kakaruru y'amashi n'ibindi. Ukuntu rero ubyifatamo turaza kuraba ngene uriko urabyifatamo, ubwoba turabe ko bwashize kandi turabe ko public yose uriko urayiviva. So rero novuga yuko stage, flow, lyrics, technique, ivyo byose ni ibintu tuza kuraba harimo no kwi-exprima ngaho imbere haba kuri entrée sortie ndetse n'ivyo tuza kukubaza. Yego ngerageje kukirana n'ibintu bitanu gusa. Ni ibintu bitanu. Yes. Merci. Amashimwe kuri Fabilo. Ntabyo kunda yuko kino kintu kigira ikindi kintu. Yes. Ndavuga gato kakaba kinini. Gato karakora. Yes. Hanyuma nyuma niko TV yafashe ya mbere mu kumva neza ko nabo nyene binashoboka. Bacafata rero ati icyo kiganiro tugihinduremo akanya kenshi k'iterrain kugira abantu bashobore kugira gutse kwerekana impano zabo. Mugabo impano ijanye cyane itandukanye no kuvuga n'icyo bandi barakora. Parce que abandi bavuga ati ujya mu nafisi impano mugabo n'agashiro kabutse. Mugabo niko TV yarabikoze kugira bishoboke rero niko TV yarafashe ya mbere mu kurondera neza umumenyesha makuru umwe muri bo akora muri niko TV bwashobora guhagarikira kino gikorwa. Bice bigenda neza cyane rero ko urugendo rw'igori rworoshye rwatangura makartier. Hanyuma niko TV ifata ingingo y'uko kino gikorwa cyomenyekana kikamenywa na benshi. Rero twatanguye dukwira ikintu bita awikro. Twatanguye muri awikro mugabo nyuma tujya muri salle muri Rebecca Top 10 baribonye ko twatanguye abantu bake cyane, ariko no munsi dusuza kandi gushima kubona abantu barubisa kamo ariko biciye ku banditsi n'abamenyesha makuru kuko iyo batababonye byari gukunda. Merci. Asante